agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero niko ndavuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera nkuko wewe genda urabe bya kunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye Deo tumire dukunda cyane pasiteri wacu kandi cyane pasiteri murakoze cyane ko murengira ngo ntiyosubira kwidondora ni pasiteri Mbayahaga yaraje nta ndwingira ngo yobi haciye benshi rero twarumvise ukuntu mwaza muramusaba mwandika muri message mu commentaire yanyu hari abaciye inbox baranyandikira bati muramuzana hanyuma mutubarize kuri ibi nibi rero uyu munsi kuri bimwe mwashaka ko tumubaza ko twiyumviriye kuri iki kintu cyo kurenga ibigo ni nacyo gituma twamuhamagaye rafabuze nabwe biraryoshe ko dutumira abantu tukabatumira bafise ico bazi kuri ivyo bintu na cyane cyane nimba ari muri Bibiliya nimba ari kumburengira ngo babikura mu vyo babona mu buzima bwa misi yose urero uretse ko yakira abakristo benshi akavyumva uretse ko anabibona duhora twumva kenshi avyigisha ko pastor mbe burya iki kintu cyo kurenga ibigo kirahari kirahari rwose mbere kimeze nk'akamangu kafashe ingo nyinshi muri byo turabona yuko ingo nyinshi ziri mu ngorane zidasanzwe ziturutse cyane cyane kuri ako kageso ko kurenga ibigo mbega muba mwaza yuko impamvu zoba ari izahe impamvu nibaza ko ari nyinshi mugabo cyane bo bwubakiwe ku kinyoma bitegwa rero n'akageso umuntu aba asanzwe yari afise batarubaka urwo rugo rwabo ugasanga bubakanye ako kageso kakihari bikamunanira ugaheba yaramaze kubaka urwiwe icyo gihe rero cyo usanga byaturutse ku kinyoma ugasanga umuntu yakunze benshi hageze yuko acagura abo bo kubakana aramuhenze ko ari wakunda wenyene atawunda hari bashinze urugo rwabo mugabo ni juste abwira ibirori bihere yisubiranire na babandi abeho ko yarasanzwe abayeho urumva rero ahanini biva ku kinyoma no ku kageso kaba kadisanzwe kabari muri uwo muntu mbega none hajya birashobora gushika ko abantu uratubiye ko biva ku kinyoma biva kuri byinshi ariko kandi hariho bamwe bavuga bati hajya naho umuntu umugabo avanga umugore abamukunda ico uremezanya naco birashika kuri bamwe ariko mu bisanzwe iyo urukundo rwari kubwa umuntu umwe ugasanga urukunda abantu 10-20 ni ukuvuga bararusangiye umuntu ntaba akirose rwa rundi rukwiye mu bisanzwe urumva ntubumukunda umukunda gace akandi gace wagahaye uwundi rero birashika nivyo abantu bakavuga ngo ko barenze ibigo kandi bakunda abagore babo umugani baza ko atari ibyo no kwikunda gusa hariho abantu nubwo yoshurashura cyangwa akaja muri izo ngeso atagomba yuko umuryango wiwe woseba canke ngo harigwa ivomo agerageza akabihisha iyo bari kumwe n'umufasha wiwe bari kumwe no mu bantu aba yarabwiye nk'abo bantu bahora bakorana ibyo byaha kavuga ati mubonye turi kumwe kirazira no kungwa mu nda urabyumva n'isiri bavunaniye akagohe mugabo nibyo byo kugira ati ngire ibintu nihishe kugira ngo madame agomba abona ko ndamukunda ariko kenshi ntabari byo iyo umukunda mu by'ukuri nubwo muba mufite icyo mwapfuye dushobora kugera ku rugero kwiyumvira uwundi mugore oya urukundo ruba rwamaze kwangara ruba rwagiye kubw'iwanyu mbega ireve ibyo birabaho kenshi dukunda kubona iyo byabaye uzosanga hari inkurikizi kanaka hari inkurikizi muba muzi zikunda kwibonekeza mu miryango kenshi
inkurikizi ni nyinshi ubiravye itatana ry'ingo zihari muri ino minsi ubwa mbere bifise inkurikizi ku muntu wenyene ku giti ciwe yego sivyo bikagira inkurikizi kuwo bubakanye iyo bamaze kuvyaraho biragira n'inkurikizi ku bana biragira n'inkurikizi ku miryango yabo ico gihe rero urumva inkurikizi ni nyinshi zishobora kuba iz'ingwara sivyo kuko umuntu ashobora kuja gushurashura akibaza ko agiye kurya umunyenga hanyuma wa munyenga ukamuviramo akarambaraye ukamwinjizamo ingese mu maraso yamara za ngase akazishira uwo yasize muhira ni ukuvuga ku magara yabo deja bifise ingaruka hanyuma n'ababana bavyara ntibaba bagishoboye kubarera kuko baba bitegurira gupfa imbere y'abo bana batarakura donc asanga birafise ingorane ingaruka ziniki iyo uwo mwubakanye nawe yamenye yuko muca inyuma bafise inyifata itandukanye haraho cyo usanga nawe urukundo ruhavuye urabona n'abantu bicana bakicana umuntu agaca amaboko mugenzi we canke ugasanga yamwishe burundu kubera yamufatiye muri ico caha ugasanga noneho canke bitumye n'imiryango y'abamwana irabana ribi zikaba ingorane muri societe ni kibazo hamiki naco nk'umupastor naho ingaruka z'icaha n'urupfu kandi icaha cyo gitandukanye umuntu n'Imana urumva ingaruka ni nyinshi cyane nico gituma twigisha tuti mwirinde ico kintu kuko urugo ni projet Imana yitangurije yonyene urumva ugiye gusambura ibyo yatanguje ni ngorane urumva rero urugo ni ikintu kiri sacré nibaza yuko kuba ufise umufasha abariko baratwumviriza mukaba mwarasezeranye yuko muzokundana mukabana mu mahigwe mukabana mu magorwa mukabana mukenye mukabana mutunze mugwaye canke mukomeye mugabo ukabona ibyo turiko turabona no munsi ubwa mbere bitera ibikomere byo mu mitima bituma abantu bamwe bagwara indwara z'akabonge indwara z'intimba ugasanga abantu kubera kuba desi sinzi ko novuga mu kirundi canke guhemukirwa n'umuntu atari yiteze yuko iyo muhemukiye hari abantu bigira ingaruka mbi mu mutima hari abantu bafite imitima yoroshe cyane bishobora no gushyirwa ugasanga umuntu yasaze mu mutwe ariruka urumva izo zose ni ingaruka ziterwa n'icyo kintu nubwo bamwe bacita ko ari amaraha urumva n'amaraha afise ingorane usanga afise ingorane aha turiko turavuga uko rero turiko turavuga uko womengo turiko tuvuga ku bagabo gusa mbega aba bagore na nizihe mpamvu zituma baza kugira yabo banasaze muri iyi misa urumve kubiraba ukaraba uno munsi ega noneho iyo tuvuze kurenga ibigo nta muntu arenga ibigo ngo aje kwibonanya wenyene abirengana n'uwundi yabirenze urumva umugabo yarenze ibigo ahura n'uwundi mugore yarenze ibigo urumva barahura nta muntu yorenga ibigo ari wenyene rero muri ico gihe rero ivyo byerekeye abagabo byerekeye n'abagore rero muri ico gihe urumva ntawovuga ngo ni n'abagabo n'abagore mugabo birashika nkuko bishika ku bagabo no ku bagore hari umugabo usanga afise igisigo ashobora kuryamana n'abagore 3 canke 4 ku munsi nico kimwe n'abagore hariho abagore bavuga ati umugabo umwe jewe ntiyonkwiriza ugasanga ciyaja kurondera uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane nico bakiva kuri ijanye ugasanga abagabo hari ivyo badashoboye navyo bifise ingaruka mugabo uko biri kose kudashobora bifise aho biva erega nakubwiye wewe ndajabona cyane musore cyane sende ko umusore hariho ibibazo burya igikorwa cyo kurangura amabanga y'abubatse ni ingaruka nziza yo kumererwa neza k'umubiri urabyumva iyo umuntu mu vyiyumviro vyiwe mu bwonko bwiwe ibintu bipanze neza ata stress afise ata vyiyumviro bibi afise yariye yahaze ata muntu amudodorera akatimvira mu nzu urabona hari gihe bikunanira no kuryama n'uwo mukundana umufasoni wawe kubera nye n'inzu usanze yahagaze ku muryango ariko arishuze umwana bamwirukanye ku ishuri irasiyo yabuze umukozi amaze amezi nk'ahadahembwa muri mukizime na rigide ziraze kugura amatara n'amazi murayasega ivyo ntibikunda n'ikibazo nigica kiba ikibazo rero hanyuma hariho n'ibindi bituma ivyo abantu badashobora ingwara kuko ingwara ntizisezerana hari abantu ushobora gusanga bagwaye indwara z'ibidiyabete cyangwa ugasanga ntashoboye rero gukora ibikorwa bimuruhisha cyangwa ngo akore uko
ukomeye muri byose yokora muri ico gihe rero uwo bubakanye ahamagarirwa kwihangana ahamagarirwa kuvyihanganira nubwo yoba iyo nyota itamuhezemo akabona yuko bitavuye kuri ubu mugabe ikibituma niki nuko nta muntu yihanganira wadakunda oya iyo umuntu utamukundana kare ukaba wari uvize uwundi uvuga uti naka yopfuma kuri uyu agize akagorana ahubwo umenga gutumye kumuta nizo ngorane rero zihari muri no minsi turiko tubona abagore batihanganira ubukene bw'abagabo wumva umugabo afise ibibazo agakurwa mu kazi ntagishoboye kuriha inzu ntagishoboye kwigisha abana ntagishoboye kugura ibitenge amawagisi canke bya bindi bazerishe ntagishoboye kugura ikirato gisa n'ishakoshi gisa n'amahereni urabona ibyo abagore bakunda ntagishoboye kuronka amafaranga ngo amuhe aje gukwenesha inzara muri manikire na pedikire n'ingorane urumva muri ico gihe rero hariho ibindi bisuma rero by'abagabo biba biri ngaho bibona yuko umugore hari ikintu abuze kandi icyo abuze gikomeye bamubonamwo abuze wa mutima wo kwigumya abuze wa mutima wo gukunda abuze wa mutima wo kwihanganira bwa bukene ico gihe baba baronse aho bamufatira bacavuga ati uwo muhiki aragikeneye uwo mumwereka iki aragikeneye ugasanga babatwaye abagabo biciwe n'agahinda mu nzu abagore bagiye gushurashura kubera iki bafise ubukene batagishoboye kubanteretana nk'uko bashaka ivyo n'izindi ngorane zihari mugabo ngo mangaruka kuri hahandi igihambaye umushinge wo kubakira ku rugo n'urukundo mu majambo make ndiko ndumva ikibuze n'urukundo rubuze gusa no kwihanganirana kuko urukundo rwa gukuri kwihanganira byose ni nkuko runaharira uheruka ngaha niwegeze kutubwira ati urukundo rudaharira mu rugo hatabaho pardon hatabaho merci hatabaho tujya tujambo nyine tugira hatabaho joteme biragoye tujya turarusenya kwera jewe mperutse gufasha abantu urugo rwari rugeze ahantu rubi habi mugabo uravye utuntu bapfuye n'utwo tuntu bita duto duto umutima ufise urukundo rero kaya kantu bita gatoya wowo ugafata gose ugafata nyene kwa ikintu gihambaye ikintu bapfuye niki umudamu yababajwe nuko umugabo ntakimwita sheri ntakimukora kudutama ntakimukubita ku ntuze kugatako yo bahuye bamukinishe yarabibuze sibyo abibuze rero arapfuha arababara aramererwa nabi umugabo nawe hari ikindi yarabuze noneho rero ntibabwirana ngo babwirane impamvu bimeze nabi bibaheramwo urumva hagera aho barondera bati tworondera umukozi w'Imana dufasha ko twe turabona ko urugo ruriko ruragenda twe turasanga urugo rurimwo indya urugo inzu ni yabo imodoka ziraparitse mu rugo y'umugore n'iy'umugabo abana biga ku ishuri ryiza rizimvye ibintu byose bimeze neza kuri konti amafaranga ariyo mugabo ni nk'ingwe zibiri ziri muri kaje imwe yindi muri yayo zitaramukanye burya ikintu cagiye kubivura tuvuze tuti mbwira ikintu mupfa mwebwe ni giki ko mbona Imana yabafitinyishije hafi yo kubita abahererezi bayo ndaco mudafise hama rero umugore aravuga ati jewe sinzi ico nakoze singikundwa reka umugabo yarahindutse ntakinyita kakazina yahora nyita tugikundana mu minsi iheze ariko yarasuma urumva yarasuma injya zaze hari ndabije byose twavuze by'amarja do potion n'impuzu bubati buruzuye mugabo hari habuza ko kantu yahora bwirwa atabwiwe tujya tujambo ariko uravuga umwita sheri kumbwira jotem yego yarengana nko mu rugo akabona hagashugwe kakeze akagaca umutwe akamuha n'ibintu sempre urabona ko ari ibintu bito bito mugabo byaravunye umutima umugore arababara arigunga nyene birateba bigeraho bumva ko bohamagara umuntu abafasha hanyuma rero umugore ararega umugabo ati ntibikunda navuga icyo mporo umugabo rero nawe aravuga ati sawa kabivuze nanjye reka ndabivuge rero ati none ko ntakimubwira sheri ntakimukubita ku gatama kwa kundi nyene bakina abantu bakuru ati jewe nanje hari ikintu yahora akora atagikora
tuti nigiki umugore ati arabihi umugabo ati kiriho kandi cyarambabaje ku mutima nanje sinzi icyo yampoye icyo ari cyo uzi ikintu yahora akora atakora uko atashe umugore yamafata agahitana imbombo akayishyira mu isakoshi yashika muhira iyo mbombo agashika yiha umugabo ati yahora ntahanira imbombo yabuze imbombo yananira akajojo mubaza ko aheruka imbombo y'amahera 50 urumva umbe tonto bapfuye tubiri umugabo w'ubwanwa tugatuma abantu badacana wayo ibyo rero umugabo cyanyeretse yuko barapfuhiranira kubera bakundana abo barakundana umugabo kutavugana ni ikintu kigoye cyari gitumye abantu urugo rugomba gusambuka ruzize imbombo ruzize na joteme n'utwatujifre d'amour utuntu duto cyane rero ikintu mu rugo iyo habuze mu rukundo ibisigaye byose ni buzero n'ubusa kwera hari naho umugore imodoka atarukunda gufitiye ntayigushimira ubwo umuha amafaranga yuzuye ishakoshi adakunda wewe mu mutima atigeze agukunda ntacyo bifata mugabo umuntu agukunda nubwo wumwima byose mugabo ukamwereka ko ukimukunda umuba hafi umuganiriza ukeneye kumenya ibimubabaje ukeneye kumenya ibimunezera icyo rero nicyo cyabuze mu ngo abantu bagatuma bagenda yumvira nk'izo joteme rero yarabutse nk'uwo muntu n'akarorero hariho ibitipe ngaho hanze bizikwita ari yasha biguha amatoni ya joteme bitagukunda kandi bakakubwira ko unaberewe uri mwiza madamu vraiment nuku ibyo umugabo abivuze ibyo hanze nta kamaro byomara umugabo kubera ko batabivuga bamwe bamwe birabiciye yego none mukenere mu bivuge rero mwabagabo nuko turamenya n'abagore bacu ibyo bakunda ni ukutayaga abasoma amakomante abandika amakomantere n'abakunda kutwandikira inbox hari ikintu bantumye kubabaza ati twe turazi ko abakozi b'Imana nivyo defo baravuga ibintu bari inspiré hari n'ikindi gihe uzosanga bavuga ibintu umugabo ntiwishire mu ngiro mbega iki kintu cuko umugabo ashobora kuba agwaye ingwara idakira y'abasida canke hepatite zijya zidakira nyene mbega mwebwe birarekuwe ko mumwemerera ko yubakana n'umugore adafise iyo ngwara mu gihe babitunyegeje sino mubizi n'ibikunda ivyo nta muntu avyerekwa simere nka babandi muri no minsi hari amayerekwa menshi ariko murabapimisha murazanira amazi yego hari igihe ega n'abarongorwa n'abarongora bafise amayeri menshi urashobora gusanga umuntu yaguciye mu ryahumye kuko hari umuntu ushobora gutuma utigenda umpimisha uzane ntuzane ziruta agaca apimisha mwene wabo urabyumva nabijya byo kuvuga ngo turabe ko adafise inda urabona urapima nimba ari mu mukoyo agaca atwara wa murumuna we ntadutora cyangwa umukobwa akajya gupimisha umukoyo w'umuhungu none mu muhungu bokuramwo inda gusa urumva nindi itaraboneka ubundi urabibonye ko bazanye rezeti ivuye kwa muganga mu gihe babashingira mugamo wabashingira ugasanga indi ivutse ku mezi 6 umwana avutse ku mezi 6 icyo gihe nta kosa ry'umupasitori baririmo oya mugabo ubizi neza yuko afise indwara idakira ukaba ubizi neza ko bizokonona urugo ikintu cya mbere ukora ubanza kubagisha counseling ukemera umugore n'umugabo akicarana ukuri kose mugasasa ku meza sivyo kavuga uti uyu mugabo vuga agwaye ibi nibi umugore canke agwaye ibi nibi wa muntu uremeza neza yuko uwo muntu by'ukuri wumva yuko mwobana avuga atavyemera ati reka rero tukubwira ibyo witeguriye hari ibintu mu buzima bizogushikira bimeze ukuntu bikomoka kuri izo ngwara urumva ko uzobisiporta mpaka gushika gupfa kwawe iyo bavuze bati nta ngorane none ko bibiri yataha ibibuza uca umwankira witwaje nta mpamvu yo kumwankira ni nkabijya bavuga by'abantu bavuga ngo ntiboshingira ngo umukobwa afise inda ureha kumushingira kubera cyane umushingira kandi aba yacumuye oya yacumuye mugabo yayitewe n'ubu bagira bubakana sivyo bakoze icyaha cy'ubusambanyi kivamwo umwana barihanye none ubwa mbere bibiliya nta nahamwe yerekana yuko kizira gushingira umukobwa afise inda
ngira bakurikije ko inkurikizi Oya. z'icyaha zishobora kumara igihe sivyo iyo ni imigenzo y'amadini amwe amwe mugabo nimba bihanye kuko bivuye ku mutima bakaba bagomba kubana woreha kubashingirira iki mu gihe ushobora gushingira wayikoroye utabizi cyo naco n'ikibazo Ni none ibibazo. ngaho aho nivyo bava kiba imbarutso y'uko abantu benshi baca bagira tu avance bavuga ati ntaco bazoduheza aho ntibave bumva ibitari ivyo kuko ushobora gutera avance ugapfa utaragomba gushingirwa hariho abantu inzu ziba zihira ko bari mu nzu z'ubusambanyi yego wabagiriyemwo gihe no mu bimwasamiye mujanye nakagira accident mugabo urashobora kuba ufise umuntu yakoroye inda uruho ntibiragoye muri no minsi ugiye kwa muganga kenshi usanga ziya metode zo guhagarika imbyara cyangwa zo kubyara ku rugero Yego. ziri ku bakobwa gusumba ku bagore yego abakobwa nibo biteza inshinge zo kubyara ku rugero batararongoka bihajya biremewe noneho mu masezerano oya birya ntibyemewe urabyumva bavana amagana amateko y'ivuriro ntumbaze Yego. niba usanga barimo twatugegene usanga akavuga ati uze wisambanira uko ushaka aho imyaka 5 idaheze ntanda uzopfa urose ibyo rero ugacuza uwo muntu ukamushingira asambanya imyaka n'imyaka mugabo yishyizemo akagegene ntaratwara inda bikumbure ko wa wundi ayitwaye niho yaranagitangura byabaye impanuka aciye afatwa n'umutima ukumva yuko yamenje yakoze icyaha imbere y'Imana araje arapfukamye ararize ati Imana imbabare namwe mumbabarire ahubwo mudushingire kuko byitayemo twari dufite iyo projet none kutamubabarira Imana yo iramubabarira yego kutamushingira kandi yihanye kuko umuntu wese yasabye ikigongo akababarirwa ababaye umwere none ubushingiye kuki uretse yuko umutera ikindi gikomere ngira ko mbura bikora kuri bijya bintu byo gushira inyuma abantu inyuma y'ishengero gushira inyuma mu nzu bandi nka kujya kuntu umuntu akora icyaha mu ishengero ugasanga bamushize inyuma oya hari nabo numvise bavuga ngo tumuhaye satani ni ngorane umuntu w'Imana uramuha satani gushika uno munsi Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi ibyaha yabwiza ati babwire ko naho bokora ibyaha bigatukura tukutuku baze bihane ndabibakura ko ndabababarire bereka shireke none umuntu akoze icyaha si uri Imana n'ishengero ntigitirirwa izina ryawe urafasha umuntu yega ni nk'intama yavunitse nta mivunitse urayunga ukayigwaza ukijugunya utaye hanze hanyuma uvuga uti mbere we turakugavye tugahishe tara yego Imana bababarire yego kuri ico rero ngira ngo abakinsavye barumvise inyisho yacu reka tugaruke rero kuri nanze kucibagira reka tugaruke rero kuri yasuje yacu hariho rero iki kibazo c'amafaranga mu rugo mbega n'iryari amafaranga aba menshi ni ukuvuga ngo iyo amafaranga abaye menshi aba intambamyi gute ku mugabo cyangwa ku mugore kuko kenshi mpamvu kumva ngene uri kurigisha burya butumwa bavuga ati ugasanga umugabo arafise hariho uwo yaguriye imodoka umugore nawe agira ugakinga bajya ibiharage ibintu nyene dija nawe ariko yirenza amasupu kubera ko usanga amafaranga kenshi ari intambamyi kuri abo bantu babiri n'uwuhe mbega b'intambamyi cyane ni umugore cyangwa n'umugabo n'uwuhe habako intambamyi iyo diamond yateye n'umuntu wari we wese hariho abagore iyo basumije imishahara abagabo babo baca bagomba ko ari bo abagabo mu rugo kandi ntibishoboka kuko bibiri ivuze ngo umugabo niwe mutwe w'urugo umugore n'agaca kuvuga ati naje ngomba kuba umutwe ni ukuvuga ikintu cyose kigize imitwe ibiri gicika igihume ntibikunda kandi icyo womeye cyose mwabadamu mwe muriko muraturaba umugabo nubwo yomugara akagendera muri hezerurana agakena cyangwa ntagire n'ubwo aragukwiyagaza yinjiye iremba agashika mu rugo iwe akeneye kubahwa kwera icyubahiro aragikeneye rero mu gihe uvuze uti mbega amafaranga aba intambamyi ryari mu bisanga amafaranga si yabamo intambamyi intambamyi iba yari yamwinyegejemo kuva kera amafaranga aza nk'imbarutso kugira ngo cya kintu cyari kijyamye mu mutima w'umuntu noneho amafaranga akivyure mu bisanzwe wombwira gute none wambitse ukaja kwambika umuhabara impuzu nziza umugore wawe ntumwambike ugaca uvuga ngo umugore wanjye ngo ntabego none abegwe gute atazowamuhaye sibyo ngo afise umubiri mubi uragiye muri farumasi uguza amavuta ya Topic Creme isabuni Topic Creme korogate Topic Creme ubiguriye umuhabara akabiri kabaye risi
nawe umuhaye ibivazeline gusa sibyo canke ikambiri uwo mugore wawe azisiga ryari amote ryari kandi ivyari gutuma umubiri wiwe usa nk'uko ushaka wabijanye wabijanye ku muhabara none mbwira umugore arya melange mu gitondo akayishira saa sita ku mugoroba akararira amazi umuhabara wawe abyutse mu gitondo isufu y'inkoko na sandwich omulete sibyo umuhaye ikivuguto mu gitondo saa sita mugiye kurya umukeke canke inyama y'inka imeze neza ku mugoroba ni ifi ni sangara no mu vinyo yega uyu mubiri dufise ntugire ngo ndahanduka ninjya turya none wombwira gute wewe nge n'umugore wa n'umushatsi hajya usa neza utabonze ngaha abonze ngaha n'ibiryo byanze kudufata umushatsi hajya uva mu njya turya ugatutuza nyine umeze neza bikagenda neza ni ukuvuga rero abagabo nibo usanga bagize abagore babo babi mu nyuma bakajya kubita babi kandi aribo byavuyeko sibyo hari abantu bashobora kuronka amafaranga ejo bariho bakiva ruguru imana ikabatwengera canke bari bakenye amafaranga akaboneka mugatangura kubona hirya no hino n'ingendo z'abagore babo bakarumenga bagenda nabi ugaca bahura n'abakobwa bagenda bikumagura muri twa turato tw'imisumari akabona ko ariho rero bibereye ko yogera mugabo hajya ukiguze kijya kirato cy'umusumari nimba datanze icyo ushaka ugaca ugishira umugore akagira imyimenyerezo mu nzu gatoya sibyo akakidodagiza buke buke akakidodagiza buke buke ejo ndabazoshaka kwiremba agenda neza nimba atazi gutamba kunda bwate uri CD ni radio ubijyane mu cyumba sibyo ubijyane mu cyumba mubwire uti madame iba yita zuke kwimana twegere rero tuji iburyo tuji ibumoso dukatare gutya hanyuma niyambara kugira imyimenyerezo muzoshe mujya muri bwate urabe ko adakata gusumba abo kumukaza sibyo twese mukomenya gutamba mwe nuko muri bato mutize internet kera twe twatamba gute none nitwa turi abana b'abapiza tuvuye ahantu niho twari tucumva ni radio twapfundika ama esquime ku bitanda byo hejuru iyo esquime mukayifata ko ari umukobwa mureko muratambana ukirigura yikata uyizungurutsa ugira roke usubira gutya kugira ngo 18 nitwamara kujya muri sare gutamba ntiwihogere bize ukorohera ego asanga byamaze guhinduka umuntu rero ntacyo umuntu na kimwe yokwigishwa atomenya ntugahora umugore wawe rero ngo ntasa neza ntazi kugenda neza yambara ukuntu bimukorere urabe yuko bidakunda n'abagore rero niko byibyo nturonka amafaranga ngo uvuga ngo uri umugabo mu rugo oya umugore nubwo ronka amafaranga ateza kubaha umugabo wiwe ateza kumuha icyubahiro mu bantu ateza kubona yuko bari mu bantu kizira yuko banamenya yuko umugore ari watunze aremera icyubahiro kikaba icy'umugabo icyo gihe urugo ruca rugenda neza umugabo usuzuguye ngo nuko ufite amafaranga uzumenya ko agucitse kwera ntibikunda yofuma buri ndya za saa sita umugabo yofuma buri pataro umugabo ntakaronka icubahiro akironke kwera aho rero ni mu gihe amafaranga ahari igihe atahari naho abintambamye ku rugero rungana gute ku mugore no ku mugabo mu bisanzwe abashoboye gusangira ubukene gusangira n'amafaranga n'abashoboye gusangira amafaranga kuko amafaranga kenshi arimuka hari igihe bishika iyo abantu ataco bimanye muri ya mafaranga niyo ubukene buje baramanyura umwumbati bakawurya bakawusangira bakicara bakaganira kuko burya ikintu cyubaka urugo abantu bakwiye kumenya si amafaranga ikintu cyubaka urugo si icyubahiro ikintu cyubaka urugo si ubwenge si amadiporome ikintu cyubaka urugo ni uko umugabo aba umugabo umugore akaba umugore haba umuntu wese agakora responsabilité ziwe bakuzuzanya mugabo bitagenze gutyo hagira umwe asuzugura mu wundi biba bigenze nabi muri ico gihe rero bica bigorana rero abantu bakwiye kumenya impamvu nizo hari abagenda kubera impamvu iyi ariko abantu bataravye neza muri no minsi abantu bazobona bamwe biruka basare abandi nabo basange nyene ibintu bimeze nabi ibibazo bimeze nabi zabaye ibibazo yego ikibazo ca nyuma rero dusa n'abarangiza aho mbega umugore avangwa yifate gute yihangana umugabo avangwa nawe nico kimwe urakoze cyane yihangane asenga imana
imana izomumugarurira nta kindi mbona ego murakoze cyane imana ibaheza ego turabashimiye cyane rero kuba mwitavye ubutumire bwacu yego nizere ko no hanyuma nitwabatumira ngira ngo mutazotugabira nko mutigera mutugabira oya nzoza ego nzoza je mu mibereho yanje ya misi yose nkunda kugambarara imana ibahezagire cyane turashimira rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mwebwe muri mu Burundi mwebwe muri mu mahanga atandukanye uko mwaba mutwandikira mutubwire n'abandi batumire mwibaza ko mwipfuza ko twobatumirira ko ndibaza ko wabigize umuhamagaro niyo kwanka naho yo barinde Yesu abahezagire cyane mubandanye mudukurikirana kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme ndo gasanga rero niko ndavuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko